Bakunzi b'ikimenyesha makuru Kibonobono Media, turashima uburyo mukurikirana ibiganiro vyacu. Je muriko murumviriza ndi David Tuyisabe, hagarariye umuryango w'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono mu Burundi. Hano ndi mu ntara shasha ya Buhumuza, yahoze ari Cankuzo ya kera, kabo nibaza ko ari komine Cankuzo kuko ibi bishasha ntiturabifata neza mu mutwe. Rero turi mu Cankuzo aho twaje kugira ngo turabe imirima yacu aho igeze, kuko igihe c'isarura caratanguye. Amaze imisi rero bako barimbura, tuje kuraba uko vyifashe, kandi hariho n'iyindi mirima iriko babandanya barima. Hama rero twashitse hano tuvuye mu Ruyigi, ni muri Buhumuza nyene, aho twababwiye ko twatuvuye kugura itongo. Rero abo bibaza yuko ari amajambo gusa canke twagiye kuraba gusa, hariho video yasohotse, hanyuma hari ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 12, kuno munsi turi kw'igenekerezo rya 13 kwezi k'umunani, twari twaberetse turi mu murima, twagiye kuraba aho tugiye kubaka uruganda rwacu rwa mbere. Rero twahavuye dushima, tuca tugira ko tuja guhura na nyeneryo, turaganira, hanyuma duca dutera turiha. Itongo rero twarariguze, kandi n'itongo rinini cane. Twaciye twandika rero runo rwandiko, iyi mubona ni fotokopi, urabona yuko ari inaskoki, urunani rw'abarimyi b'ikibonobono rwaguze. Hanyuma jewe nca ndasinya kubera ari je ndaruhagarariye muri uno mwanya imbere y'amategeko. Ikiganiro rero nshimye gufata akanya kugira ngo nshimire abitanze bose kugira ngo dushike kuri no hangiro canke kuri no ntambwe. Nibaza ko yoba ishimishije cane mu bikorwa vyacu twatanguye tuvuga, aho twatangwa tuvuga umenga bimeze nk'ibintu vy'indoto, kandi baza yuko ko bagiye badukurikirana barabona ko hariho kumbure ubudasa. Hanyuma hariho abantu bibaza ati none kuyu mutipe agaruka kenshi kuri kamera aguma asigura wenyene, none ni wenyene? Oya, igituma nguma ngaruka ndabisigura ni kubera yuko ibi bintu ari je nabitanguje. Rero mfatwa nka visionnaire canke ndi visionnaire wa bino bikorwa. Ni muri iyo ntumbero rero mubona nguma ngaruka kugira ngo ngume nsigura, kandi ngume nerekana aho ibikorwa vyacu bigeze, na cane ko hari abantu bari mu mahanga ya kure banashaka bagiye badushigikira. Mu nkundi rero mu kurangiza kino kiganiro, haruhande yo gushimira uyo wese yitanze kugira ngo tugure hano hantu, nongere nsigure mu ncamake gose bino bintu vyacu. Hari abantu imigambi turiko turakora mu ma projet ya Kibonobono ahurikiye mu runani inaskoki. Hari abantu n'ubu bibacanga, babona umenga uko agira ko bakora ibintu vyinshi, maru babona muri ibi, maru babona muri biriya. Ni kubera ko nk'abanywanyi hari nabonye usanga basushwa tubazo, ni kubera ko mutinjiriye rimwe ngo mubanze mwumve ama formation canke insiguro z'ubwa mbere nagiye ntanga. Ni programme ndende, kuko muri iki kintu twise économie sociale et solidaire, ni ikintu ntushobora gukora ikintu kimwe, kandi no bashaka kuvuga ngo ugomba ukora canke mugomba mukore ibintu biteza imbere abantu ngo ukora ikintu kimwe. Oya, umwuga umwe ntushemeye, bisaba yuko ukora imyuga myinshi. Rero no mwiterambere bisaba yuko ukora ku bisata byose bigize iterambere, bishobora gutuma habaho iterambere ry'abene gihugu. Rero hano ni development communautaire vya bindi nyene, iterambere no vuga ngira ngo rusangi
hano rero twebwe ibyo turiko turakora rero twebwe turi abarimyi badandaza abarimyi baguzi twifuza yuko umuntu w'umurimyi ariwe aba umudandaza ni kuvuga arime n'ivyo ariko hanyuma kandi agaruke adandaze ariko kandi muri uko kurima ntitwifuza ko umuntu umwe ariwe yorima dushaka yuko umugwi w'abantu ari wo worima anaco gituma rero mubona ku bantu batwitavye twamaze kubashira mu migwi ariyo makoperative aya makoperative rero dushaka ko abantu barima bakarimira mu makoperative bakarimira hamwe muri vya bindi vyitwa ikibiri kugira ngo ntizibe inguvu z'umuntu umwe kandi ariko bararima barime ahantu hanini hashoboka mu mwanya muto kandi babe bashoboye no kuba bafise n'uburyo bushobora gutuma barima bakimbura hanyuma rero kandi ntitwifuza yuko aba barimye nyene bahejeje kurima boca bagenda ku isoko basangeyo abandi bantu bitwa abadandaza batazi imiruho bagize mu kurima baca babashingira ibiciro uko bishakiye rero dushaka yuko ahubwo abanyene abaribo bazoba bashobora kugira gute kwishorera bonyene bavyidandarize bacike abadandaza mugabo kandi abanyene abaribo bagaruka bagire gute bahinduke abarimyi abaguzi plutôt abanyene abaribo bagaruka bahinduke abaguzi ivyo ni ibintu vyoroshe cane nico gituma twaciye tukenera yuko tworonka abantu bangana no miliyoni kuko umuliyoni w'abantu bagiye hamwe bagatanga umuntu umwe wese 12,000 mu kigega baba bashizeyo miliyaridi 12 miliyaridi 12 rero mu gihe bazijanye mu kurima bashobora kwimbura vyinshi cane nimba barimye nk'ibirayi canke nk'ibigori canke nk'ibindi nyene bitandukanye bashobora kwimbura vyinshi mugabo haba hariho rero akaryo kuko kubera ko umwimbu wabonetse ari mwinshi bashobora kuca bashiraho amahinguriro y'amahinguriro agahingura hanyuma kandi vya bintu bikaca bigaruka bikagurwa na ba bantu nyene ababa babikeneye nimba nk'umuntu yazindutse yumva ashaka gufungura ibigori ndikuvuga hacaja kwishorera ibigori kubera yuko baba barabirimye biba bihari uba yazindutse ashaka kwishorera kumbure gufungura ikindi kintu ibirayi canke amateke haca agenda kw'isoko yabo akishorera muri ico gihe usanga rero ya nyungu yose yari kugenda mu mifuko y'aba bantu bitwa abadandaza igumye mu mifuko canke mu kigega cabo ico kigega rero iyo nyungu rero baronse usanga ishobora no gufasha kwameliora canke kunagura aho baba bakaba ahantu heza canke bakubaka ibitaro bakivuza ahantu heza bakubaka amashure abana babo bakiga ahantu heza tukumbure n'abarimu bakaronka agashahara keza kubera ko baba bashobora mu gihe rero baronsa ku kazi agashahara keza baca bashobora kwitaho abana bagatanga ubumenyi bukwiye atayindi myitwarariko yaho umwarimu aba ariko aratanga icigwa agaca yibuka ko nawe nyene adafise ivyaja gufungura saa sita agaca amanza kwiruka kuja kurondera ivyaja gufungura ukaca usanga
ubumenyi atanze ni buke kumbure yari gutanga ubumenyi bukwiye nico usanga umwanya wose yirutse aja ku nawe nyene kurondera ibimubeshaho bivanye nuko agashahara abasanzwe aronka abari gato mugabo hano hageze aho mwiyumvira ati twubake ibitaro hari ibitaro vyiza hageze aho mwiyumvira ati twubake amashuri hari amashuri meza ashobora gutanga ubumenyi bukwiye akongera kandi agahemba n'abana akongera kandi agahemba n'abigisha neza kubera iki abantu umuriyoni bose ku munsi bashorera ivyo bakeneye ahantu hamwe mu kintu kimwe amahera aja mu kigega kimwe naho wosanga ikintu cyose umwe yaguze ku munsi cunguka amahera 100 gusa ndavuga ku munsi babinjiza miliyoni 100 babinjiza miliyoni 100 miliyoni 100 zishobora kwinjira ku munsi ku minsi 2 ku minsi 3 ku minsi 4 ku minsi 10 no muri yaridi mu mezi 3 wumva arangaha rero hari ivyo bakashaka basigurira nk'uru ruganda rero aha hantu tuguze tugiye kuzohubaka ihinguriro rihingura amasabune ikintu cose kijanye n'isabune hariho isabune zitwita ngo n'amasavon solide amwe duhora dukoresha hariya ibifuranguo ibindi isabune hariho isabune za poudre savon poudre zitwita ngo ni omo hariho isabune twita ngo ni savon liquide zisabune z'amazi bakaraba hariho n'isabune z'ukoga twipfuza yuko atasabune tuzosura kugura ivuye muri Kenya ivuye Tanzania ivuye hehe ahubwo tuzohora tugira rero reka ngarukiriza hano tuzobandanya tuyaga abantu biruyigi muri mu ruyigi eka nabandi bose abari hirya no hino muko muratwumva nimba mushima imigambi tuko turakora nimuzane imitahe na cyane cyane mwibuke yuko kizodufasha gushika kuri ivyo bintu byose nica gitegwa cacu cikibonobono bisaba yuko turima gose kugira ngo turonse umwimbu tuce duhingura amavuta hanyuma tugende tuyashore hanze hayo rero azodufasha kuca dushika ku ryahangiro rindi ryo ku rwego rwo hejuru abarundi bahurikiye muri no muryango dutunge twogorore barakoze cyane Imana ibahezagire nyuma ya kamera mwari kumwe na Konate turacari kumwe muri bino biganiro